muri kote ya DJ Paul abantu baraguza amajambo yerere umudimudimu ariko akora amateka murayibona umudimudimu yatwaye umurara wacu muri Europe umurara yujuje abantu umudimudimu sivyo nabantu bakicana bamaze kubikora wa muntu baponda jewe n'urutwe runanirande ngaha gatuka jewe n'urutwe runanirande ngaha visa twarayibuze kuja Europe mugaba ndi bana umudimudimu yagize visa ya source ya Europe umurara yakubise Europe yujuje Europe sivyo numuze musinga ngamatwi mu vyimbishe n'amazuru ngo ALVIN ngo yari kumwisemba Paul oya grand frère jewe okay naho no mwisemba oye ora abajama kwanza ndabihindure ye mana umva naho no mwisemba man irika hari abantu tuza kwisemba grand frère babarira naho nindera gufata ku nguvu ahubwo arafata ku nguvu uzi yuko ngaba twebwe abahungu dushaka kwitwara mani arakobwa benshi two kwitwarira bagafatwa mani bakanafungwa 25 we ari umukobwa aragufata ku nguvu kaduhore oya we ari umukobwa aragufata ku nguvu uparafa Lucia Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. Vous êtes avec ALVIN SMITH, toujours avec. À part vous êtes avec. Vous êtes toujours avec. ALVIN SMITH, la vache originale. Avec aussi. Nela, a.k.a. Ornella Akimana. Nikim, Kimana. Bohama, nashanda musabi kigongwe. Gari yashatse kumuvamya shamo kiganiro ngurumva ngo ALVIN ngo nka wewe ngurumva ibyo bisuko byawe n'aya matatuage urumva yuko uje uza kunsaba indirimbo ngo nje mu video ngo mbe mu video mu ndirimbo yawe ndavyeme sasa iyo aje ngo arantuse acha yibagira ko je fise pipo no sinamututse ALVIN umugenzi wanje vraiment n'umugenzi wanje ariko sinigeze ndamutuka kandi mwabifashe nabi suga ngo nase kuja muri clip kubera ko ndwa hatari canke ibiki no ni juste que je ubwanje nashobora kuja muri clip donc mwabifashe kutariko apana bayifashe kutariko ahubwo wewe wabivuze kutariko kuko imbere yuko uponda umuntu ifu gutahura sibya muntu afise public man umviriza yambwiye ati turagisubiza inyuma ikiganiro yambwiye ati none nka wewe wiravye n'aya matatuage nayo mishatsi urumva yuko uza kusaba video nawe yaje kundo gute mwavye urabeshe bashaka okay tumubariye usiki yacu yarasabye nitwo ndababwira vyuyu ni nka Greta yarigeze kwandika article kuri Twitter ngo ALVIN ngo api kabisa ibintu by'umuziki nashaka bireke ngo ntavyashoboye mana nyagasani baramwitukiye kugeza aho umusista akuraho post hajya arazi rero ngo antuse bicabi ngo abantu bacavuga ego nabipemo mali baramwitukiye kubwe n'umuntu atakomanta yacaje gukomanta rero icyo shatse kuvuga ni kimwe mwe mubona umuntu yigira umurara umusazi mukibaza yuko nta bantu bamukunda no burya je naho nigira umurara afise abantu benshi cyane baranandota ku buryo upimye kuponda batakomanta muga upime ukansotora ico gihe ukibona bon karagaciyemo mugabo ushatse kuvuga yuko ntariko ndamuponda canke ntamko ndamubwira yuko ndamwanka arabiswe vraiment ko n'umugenzi wanje kandi ndamukunda gusa juste ko oya nari Greta yaciye avuga uko nyene ngo urumva ngo ALVIN murabizi ko dukundana ngo dupfa niwe wawe none reka nitwa tukwanka il faut que mumenya que moi je suis pas moindre. Voilà, c'est ça, Karagachiem. Et vous étiez avec ALVIN SMITH, la vache originale. Voilà, topic ya mbere rero, uraza kwitopika canke je ndayitopike. We vuge, kandi no sici wawe ALVIN. Voilà, topic ya mbere, bon, nkuko navuze, jewe ndumu influencer, ndumu YouTuber, ndumu journaliste, ndumu ririmbyi, ndumu comedian, ndumu director. Donc muri ibintu byinshi bitandukanye gikuru nuko noronka urufyito je ahantu hose ari kuko kuva no mu buteye twamye gatukimba amatwarete genre ibishimo vyitwarete ibaza umuntu nimba ibishimo vyitwarete kandi abantu bashaka kwibaza ngo ni blague mugaje ndafite nk'abantu nka 5 no babwira bakagira bakababwiza ukuri ibaze tukimba amatwarete ku mafaranga ngahe nka 2000 cyangwa 3000 uribaza ariko gukora ibiganiro cyangwa gukora ibintu bitandukanye kuri YouTube shobora kuronka na $100 apara 2000 uribaza ko no bikora man je ndi tout je byose ndakora rero topic ya mbere ni iyi muri byitwa Dramati yakoze show Europe tour yamaze gukora ahantu habiri yego muri Belgique muri France
kandi hose yujuje cyane kabi Yujuje cane. n'amateka gose bivanye n'amakomantere tugeze kubona ngo yabatuse iki mugabo biheze abantu buzuye ikindi naco reka maze ntanga umuco hama cyo twidebata korera hama aussi muri côté ya DJ Paul abantu baravuze amajambo yerere umudimudimu ariko arakora amateka murayibona umudimudimu yatwaye umurara wacu muri Europe umurara yujuje abantu umudimudimu sivyo nabantu bake cyane bamaze kubikora wa muntu baponda jewe n'urutwe runanira ndi ngaha gatuka jewe n'urutwe runanira ndi ngaha visa twarayibuze kuja Europe mugaba ndi bana umudimudimu yagize visa ya source ya Europe umurara yakubise Europe yujuje Europe sivyo mubahe umudimudimu kandi Alvin abantu bacu bavuga ati ngwe wa Alvin sasa arisemba je nisema mu boss ndogo yangu wewe Alvin arisemba ngwe ujya vugira ngo arisemba kwa Polango kugira ngo nawe ere ngo azomugira akagongwe ngo uronderere amaviza umvize ndakubwira ikintu kimwe abantu mutari muzi si kwisemba je Paul ndamukeneye nawe arankeneye nimba Paul ariko arakora na dramati canke jewe ni kubera abona yuko twese ari ibintu dufise biri special we wakeneye de toute façon ntiyatoye dramati kubera ko ngo amukunda vyadanje nuko yarazi ko agira mwinjirize na dramati yemera kubera ko azi ko agira mufashe ikintu gikomeye voilà donc ni donne rero nimuze musinga ngaya matwi muvyimbishe n'amazuru ngo Alvin ngo ariko arisemba Paul oya grand frère jewe okay nawe no mwisemba ora abajama kwanza ndabihindure ye mana umva nawe no mwisemba man irika hari abantu tuza kwisemba grand frère none nk'unkazira nose canke ndeka tubane wocu genda ugashwana guru bango ndabone ngo ndeka tubane ngwacha mbwira petite peut venir ici ndambwira grand frère banzo ndire kwanza gito ngenda garusi ewa ndawiruka yo gute bana grand frère genda nakwemera ahubwo ahubona naratire kurabuza kuba service bigamye kurabuza ahubwo kubera mamaga imana kuko ni ibintu mara umuntu utaba witeze bana donc rero hari abantu grand frère umuntu uzi ko ari cyo mukuramo uranamwisemba nibangaye we bisemba abantu we kugira ngo ashobore kubaho ari aho wisimba n'umuntu atanica kumariye mwese rero kuya kuntu umuntu araje guhagarika acumubwira gute chef wowe wasa yuko wowe ubishaka kubita chef ubaza yuko ubishaka we kumwita chef ujya mu roraje cyangwa ujya mu police ngo chef urabona chef wapi bali liko rubora uyu burara ridi sasa araza kumvanura donc hari abantu bivanye na poste abafise tugiza kumuwahiriza iyo poste nyinshi voilà c'est ça reka rero tuje muri ntuze yacu oya mugabo nzego ahetse mu bisanzwe vya dramatique voilà yakoze amateka abantu benshi en fait ariko naguma biyumvira ngo none ngo kubera iki ngo ariyo bashuhiye sana ngo nta bandi barimvye ngo barakora ngo amashongo buzuze ngo hanze kubera yuko je ndibaza ikintu cyatumye abantu bose batangara ni kubera Dramati ari umuntu wo muri nouvelle génération kandi amateka nkayo bayamenyere ku bantu ba legend disons nka Big Fizzo Satbi canke ba Big Face aussi parce que Big Face aussi fait partie ba legend Big Face afite imyaka myinshi muri music ba Kidumu ba Banuzenya donc abantu abo bose rero mu petit nka Dramati gukora amateka nkayajya en plus afite nk'indirimo zitatu disons ziwiwe canke zine zizwi n'amateka akomeye cyane kuko ivyo tubizi mu bantu bafite album rero shout out man je urabizije kugira nemere umuntu ko yabigoye umugabo je urizo ndakubwira shout out uburenze man je bijya ibona nayibonye kwiri yagenze neza cyane yari amateka abantu bararize yigo kwiri guys abantu ngo bararize bararira kujya nyene Jean Omengo ubonye Chris Brown kwa bon j'exagère Chris Brown barapfa ahubwo anyways ariko en tout cas vraiment yarakoze amateka n'amateka tazokwibagirwa aussi turasavye iyo public nyene ya Europe izo zirashigikira abartiste uko nyene babikoze kuri Dramati bazobikore no kubandi naje umunsi vyashise nyene visa nkayivumbura kuko on sait jamais hari igihe uzosanga ndavyuse barananelefone wa murara man ingo ngaka kuri ntuzenya visa yasohose ugasanga agenda korose hiyo sivyo nyene urumva twese ayo mateka tuba dushaka kuzoyagira kandi twankoraje aussi aba star iyo ukoze indirimbo nziza ntabwo ucijana kuko tuba tumenyereye ko kera urashobora gukora indirimbo nziza ugasanga ntacikuzaniyemo nta musaruro kiravumye baragutumiye muri iyo concert ngaha mu Burundi uragwa utwo dufaranga dukeyi urarisha inzu biraheze ukavuga ati de toute façon je ibintu byo kuririmba ntibinjiriza no imyaka igenda irarutana ntuzoreke rero gukora ngo nukubera ngo ni kwa kundi vyama
urabona ahantu vraiment Dramata ageze uyu munsi aduha akarorero vraiment ewan gakomeye kujya mwana vraiment ahageze c'est quelque chose à apprécier. urazi yuko n'imigisha man urazi yuko abartiste bakereza opportunité batazironka Ego vraiment ni bake cyane en plus ku myaka Dramata afise mu muziki kera baca banagusuzugura kuri icyo kintu bakavuga ngo ujya n'umupeti ujya ntiyoja ntiyoja Europe ujya aracyari umupeti afite indirimbo zingahe ujya Europe gukora iki kandi ndazi na DJ Paul hari abantu banuzenya je ndazi ajya na DJ Paul hari abantu bamugiye mu matwi baramubwiye icyo kintu ujya mupeti gira umutware afite tuzirimo tungahe urumva yuko umuntu afite indirimbo zitatu ko yoteramisha abantu ajya ndazi DJ Paul baramwinjiye mu matwi cyane mugabo wera division boss wewe yarafite target kandi wewe arazi public ya Europe ingene imeze aravuga ati uyu murara ndamutwaye hariya arashobora gukora amateka voilà aussi tutange na Charlotte kwa DJ Paul kuko yarakoze kabisa yaragirageje kuko burya n'abartiste benshi naje ndimo twarondeye amaviza kujya muri Europe turayabura ebana n'abantu bari badutumiye bahariya baragerageza mugabo byarananiranye mugabo arako DJ Paul mu kanya gato ko yabikoze kandi murara yaciye agenda kandi hagiye ndaza abantu benshi cyane bari bazi ko Dramata azogenda voilà bari bazi ko nivya binye nivya byo gusora afishe ibintu ntibibe kandi mwabonye ko n'umuhungu wanyu B-Face yose hari arozo bavuga ati ushaka uterera azogaruka voilà guys usari ni ni hagati y'ijuru n'isi man kandi igihugu bavuga ko kirimo amafaranga menshi cyane hari ibintu bitatu hari ibihugu bitatu hari Amerika hari Canada hari Australia ivyo bihugu bitarabona kubwira ati nishaka nzoba ndinde maze gushikayo sinogaruka rero reka turindire araho oya B-Face azogaruka bon je sinzi man kwaze ibintu ko dishiramo n'ibikira mugabo je cyozi nuko twebwe abarundi urazi twebwe abarundi mu bintu bituma azogaruka kwera amajambo y'abantu urazi ko umuntu uri ufite la rosera amande yo kutagaruka mugabo ukibaza kuko abarundi ufa kuri indege baca bakura amarori bakaca bafata dutebe bakaca bicara bakavuga reka turindire umurara twari kazogaruka uko kunyira baba ari maso batingana na ura nko mu B-Face yagiye narana posta ngo vya bindi ngo nashize bien ngo cyane ngo euro ngo nuze ngo Australia haya ndasabana ko aravuga umujama ni gute ntarashikayo ese bamunyuruje cyane bamunyuruje canke yinyuruje ari byo kubanyuruza ubonye urinyuruza nyene bagakura uba rero tuye mu Burundi biragoye no kugira tugiruke kubera ubuharura n'abarundi baba ari maso kugira ngo barabe kutazogaruka ariko je ndi nko muri place ya ntuzenya ya B-Face ndabizi ko nawe yerega arahashaka kwa sivyo nogenda nkagaruka mugahajya ugarutse birafasha twese apara ngo na mwese ego apara yivyo birafasha n'ikindi gihe washatse kwijanayo uragenda kuko babazi ko wayigeze kugaruka nutuma basi ndabigenza nkaza ndagira amavoyage ndazi nyene urumva ebana abantu bose muri ko muraja hanze kubera iby'umuziki muragaruka kuko urumva na DJ Paul yarabimbwiye jewe kweri je ndashobora gufasha ukagenda mugabo utagaruse jewe ego zohomba mugabo aussi wewe uzoba wiciye generation na generation jarabimbye DJ Paul je sizi ko agira ntware ni mpamvu yatangiye kuma amakonse yake akabali jezo kokota bana jezo kokota murazi zoza mwumva yagiye vuba frère oya murazi je ikintu shaka ko dukora DJ Paul amaze kugarukina je nzo posta Twitter abantu bose muzi muri Europe mu nkene ko DJ Paul twabonye ubuhanga bwiwe muce muja muri Instagram yiwe mu mwandike nkameza message igihumbi mbwire DJ Paul chaka ALVIN uva tugire manifestation kuri social media nda DJ Paul azocanzana kandi anzanye muzowe mana muzomugowe ko muzogiwe cyane mana nyagafani siko mwabonye ko hariyo video umwanya twose bivuga mwamuza kuyibona yasohotse me twe twabonye yuko iza gusohoka mu 18 siko mwabonye indirimbo ijya ya Fudoto ya Elena Bruce Melody what the hell urabona guys ira coming soon yo ata autre chose abarundi on se connaît twacishijemo iboro ntimuce mutangura ngo urumva ngo bari kwapugira promotion y'abanyarwanda twe turinga kugira ngo tubaha amakuru agezweho sivyo urumva nimba amakuru agezweho n'amakuru y'ibubembe turayazana rero andaza abarundi akinagaza ni kimwe sori gato ngende osije bana nk'utuvuze iby'abanyarwanda baca bagira mwe ngaho twavuga ibyo muri Kongo canke he nibo shinga amatwi mugako tuvuze abo banyi bacu
baca abanyarwanda muri ko baragira promotion niyo mpamvu bazo umva man si ivyo ni mwabandanye ikiganiro munaza kumva aho dushaka kugera voilà rero nico kinagira mvuge ndabakalme hakiri kare nitora amakomantere ngo urumva ngo muko aragira promotion abanyarwanda ngo ivyanyu mwarivuye ngo iraba wako bogira promotion ivyabo bari mu Nyarwanda donc c'était ça washaka kubandanya bon turavuga yuko ari nziza cyane gose amaze kuyibona nako baza no kuyibona nga coming soon deja kararenze gose sinzi ko mwamenye ko ari appartement nziza guca sana bakoresheje igasha tuyitwa gute ari izina ryayo je naniyo na meme iri mu Rwanda igashatu rero cyo turavuga ati ni kubera iki mu Rwanda iyo hari ibintu vyiza cyane cyane ama endroit bagirira bashaka gufilmamwo ama clip video canke iki barabaha bakabikorerayo mugabo ino shaka wallahi bufise aba ari batima imeze gute kugira bahaguhe kwanza pana kugira ntaho baguha tukuru voilà Alvin arabizi we yaba mu clip Bana tubyo batubanira nari nagiye ku Instagram kuraba igashatu nyene yitwa ni shasha kandi urumva bana kugira bayiguhe nyine urayikuta je ndibaza ngo urayibukinga nka yose ndibaza mugabo reka simvuga makuru ntazi kwanza nibave wanca amazuru mugiconzi nuko ijya boro irenze cyane kandi si yakera ni shasha rero cyo duharura rero ba element bayibahaye gute irarenze ko baba abambere bakoreye mu ijya boro nta bundi umuntu arayikora kandi urabona ninge nisa irarenze cyane gose okay tuje rero nga mu Burundi tureke kuri Van Beach yo ni shasha ari hano henshi nga mu Burundi ugiye unafasha ifoto gusa tureke kugira ngo urumva ngo raba ngo abandi urumva aho handi nyene hari ahandi bakubwira kugira ufotore ngo bisaba nka 50000 usa 50000 wishoye kwakora video bisaba nka 300000 basi dizon nkayo mahera yigubazo zo yadusaba sivyo muga hari ahandi hantu ushobora no gusaba ukababwira basi imicaje gangaye kugira ngo umuntu ashobore kwafatira ama image bakakwima none eske chateau nkijya rero twifise ngaho jana yoboguha nubwo wokindugara deja ngaha hariyo n'umuntu uzenya n'umusekreteri ushaka kumubwira je shaka kuvugana na boss canke fiselete shaka kumudepoza kwa boss ndashaka nyene ndashaka azome promotion sponsor y'ahantu pewe lettre deja na secretary akikuraba ingene umeze akaraba n'ahantu je gusaba lettre aturashikana kwa boss je wereka ndabahe example iri hafi murabona ko hari ibiganiro bya 5 stars kandi sinanse kubivuga mwange mandabivuge hari ibiganiro bya 5 stars tumaze imisi dushira kuri ntuzenya kuri Magic Channel ico kiganiro kijeje kwerekana ahantu heza amandwa meza mu Burundi sinzi ko mwabonye yuko ntitukibikora cyane genre muzi ko byavuye kuki ni kujya amandwa meza ahari mu Burundi nubwo uhasaba ukavuga ati dushaka kwerekana ibi nibi bakakwima turekane n'amaclip bakakwima bien urumva deja ubugomba kuganya publicité même so uvuga ati ngo fise deja turuzuza tuba dusanzwe nta muntu yikwiza kubuzima ntushobora kwikwiza maybe wewe umwanya uri kwije sivyo ariko hagiye ikinyamakuru uragikenera aussi kirakomeye naco nyene sasa rero mu Burundi sinzi ngo nayo dufise sinzi kibazo gihari sasa ababosi bacu vraiment muze muri garuka ko mwihanure vraiment je ndibaza yuko barakwima biravana na sadepora zigituma ico nabonye ababosi nabo baratandukanye sindibaza yuko hari ababosi nabo nyine baba bararonsa amahera barushe cyane ku buryo atablage baba bakeneye oya ivyo birazwi nta uronka amahera aruhutse raba par exemple ndago example ntoya raba nka ninde ujya Van Beach ninde Katubana voilà twarabonye amasanamu de Katubana ari muri Europe yavuze gute yuko yumvise yuko Dramata agiye gutera concert muri Europe nawe acakatisha tike kugira ngo agende gusupportinga nde uyo muntu ninde uramuzi ninde Katubane afite statut yihe nga mu Burundi ari mu bakire ari mu baguza tunga 10 barenze mu Burundi yagiye gusupportinga umupeti wa 20 combien myaka 20 ningahe 20 ningahe ni gake ni ibintu ivyo bintu nimboneka rimwe ahubwo amashimenshi kwa kundi yigundira ababosi gusara apana kuvuga bani wallahi byaranangaje no basi tuvugishije ukuri
wewe kosa wumva ngo Sioni ngo yagiye muri concert ya Alvin ntumvume ngo ni indoto honyene mengo ewa birakomeye kabisa ngo ziranose ngo yagiye muri concert ya Alvin ngo yanarishe ticket sponsor urumva ko bipasa deja no kubabona Andrew nyine basohokera mani ziba zirenze kumubona uko ibaze rero umuntu akaca katisha ticket uzimana wa miliyoni angahe ukatisha ticket yo kuvanga no muri Europe ukacuvuga jama miliyoni arere tour ngaya ndakatishije ticket ndagiye muri Europe gushigikira umuririmbyi w'umurundi urazi sejura zo marahari amahara zo konsoma ibaze voilà kubera nde mani sini umwe yagiye kuraba basidizo twebwe abagabo basidizo yuko inkumi ishobora no kurangana mu gihugu cyo hanze sini umwana ugiye kuraba sibona ugiye kuraba umuntu atarufyito na rumwe ashobora ibazesha aba boss kabisa abaye mu boss wa mbere apana mu boss mu gwita tunga aba boss barataka kuko naje ndo mu boss naje ndo millionaire fise umuduga urenze miliyoni 10 fise muri banki fise muri kote bazorindiye muri banki muze muri banki account ya reka mvuga mara fise jewe reka ndababwire fise 2 millions 500 muri banki account yanjye uri kuru donc ndi mu millionnaire kuko ndarenze umuriyoni ina share uru millionnaire share donc ego duva sinovuga ngo ni mu boss ko mu ba boss naje ndimo man naje ndi mu millionnaire ujya rero ujya mu jama ararenze ko nari basi biburira avuga ati banje bisi 5 millions urumva yari karamoza yibaza ngo ngira ngo fise 15 millions wa bifise 2 millions nawe nyene voilà byari barakasemo nuze amara ku kwezi kwa kuntu bakata nka 200 uko barakase donc ubu mfise nka 1 million 400 1 million 400 non quelque chose rero sasa ico niko ndavuga ibaze nka nuzenya nka nk'umubosi wa Van Beach amaze gukora ikorwa nk'icyo cyo gushikira mu artiste urasa yuko ugiye kuri Van Beach kuhamusaba yuko azohakwima gukora video oya vraiment nka tuvuge nka Dramati ashaka kuza kamusaba ati kaja nko kuri Van Beach dijaya birahaze nuze birahize hage nashona kumurihisha kuhakore kuhakora ama clip aba boys nukuri mu yego kabisa turashaka bagusha tunga surtout ego kandi urumva ico reko ndavuga kurumva nka nuzenya nka ndeka tubane nimba yakoze action abaguza tunga muri government babazo urumva hariho n'abandi batugiza tunga peut-être baba biyumva ama complexe yo gushigikira ikintu bavuga jewe none nk'umuntu wo government yabonye nshigikiye nk'umu artiste nk'umusani nyine umengo ni ibintu bikiririse umengo baca bavuga ko ashigikira bajya bavoyu disons ça nka kujya kuhamagara kugashigikira bajya banywa rumogi ibaza amaze kuvamo umugwiza tunga umwe agashigikira ndazi hariho abandi bagenzi biyo babibona kandi najya ndazi hariho n'abagenzi biyo bamubagiye bijya bintu uko babivuze ese ni wewe kweli uri siri ko byari bikene kubivuga aya ndazi n'abandi basovyuba ukarabo nyene babikore cyangwa gasanga n'uwundi kuko urazi ndakubwira ikintu ordinary hari umubosi usanga turabazi ndetse ba boss n'abakobwa beza canke abakobwa ba boss lady ashobora kuba akunda umu artiste cyangwa ingena ririmba cyangwa umupapa tuyubasha mugabo bikanka ariko ashobora kubigaragaza kubera avuga genda umupapa urumva cyangwa genda umugwiza tunga genda umuntu akuze ibintu nk'ivyo ujya mwana yigo arazi kuririmba ndamufana mugabo umva sinomubwira no wanisuzuguje oya turakeneye support par contre turakeneye zo support ibaze nka ndega tubane kiya kintu yakoze hajya hariho n'abantu benshi cyane bari hasi ku mafaranga iwe bigira abahatari baca babona yakarorero bavuge nuwo twubahara bikoze anya wa danger aragiye pourquoi pas moi nimba ujya wa danger ashigikiye umuririmbyi pourquoi pas moi kandi ajya ndazi ko yabikoze ujya abandi bazobikora vuba uzokumva ba Sioni bande basubwiye sha wapiti wewe burya ndakunda twa tuntu wari ukora burya wowe kabisa uzofumuza no ngaha kuri Sun Safari nimba ari Sun muzenya kuri Zion Beach voilà kuri Sun Safari ni ari kuri Nuzenya yake voilà kuri Zion Beach uzofumu hakoreraho urumva c'est ça abantu akakwemera uvuga icyongereza abantu akakwemera ariko uvuga ikinyarwanda abantu bose bakagusimbira ngo wahinduye ururimi Barundi Barundi twumvikana ikintu kimwe murazi yuko hari amafamiye nga mu Burundi bumvise umwana wabo avuze ikirundi Alvin baranamukubita watoze kuzuba ni watoze ryari niho nkibibona ndamaze 2 mois 2 mois cyane uruzuru rwawe runini kugira rube visible ndamaze nkibibona je ntwari bwambara iherena ariko
nwaruherutse none nako ndakubaza kambarere utobora gute même avant de none ndakubaza kuzuro nyine urazi kugira akira kusaba même 5 mois uraza yuko no kura yiherera nare bwabone rero nyine kubera wewe icuzi no kusirivya ku bindi ngo bisuko ibindi mwa ibintu by'akamaro ntabyo sirive. Okay, topic yindi rero ni tako turavuga ibintu by'indimi indimi ururimi twize ku ishuri yuko ari byiza kumenya indimi kubera bishobora kugufasha mu buzima. Nika nihe ko example jewe ari abartiste benshi nk'ubu tuvugana bari international muga ko ariko bavuga icyongereza jewe bingora nkabanza kujya ku Google kuri Google nkabitranslatinga nkabyandika mu gifaransa cyangwa mu Kiswahili bakabimpa mu cyongereza. Ibaza iyaba nagize ubwenge yaba muri kumwe muhagararanye voilà no kidepuya gute utuja kuri Google sivyo. Ibaza jewe Alvin rafashe original ngaha ndi ubu kugira ngo nkunikane n'umuntu mbaza kuja muri Google uraza ariko je ntifuza kumenya icyongereza voilà kubera iki umuntu uvuze igifaransa Ornella abantu bose bakwemera bakavuga umuntu yarize no intellectuel kubera iki uvuze icyongereza abantu bose bakwemera kubera iki uvuze ururimi Igiswahili atakomantere zihaba muga kubera iki uvuze akantu k'akanyarwanda nawe ko bari se umeze gute se ako ka se gusa gashobora gutuma ibintu byose igihumbi wavuze biba zero. Sinzi impamvu vraiment sinzi ufite abarundi je sinzi kweki nkumvuze ikibembe cyangwa igifule nitumenyerwa abarundi nkumvuze mukuru ya kidogo cyane cyo gisuburi nkumvuze wa ija oza bien nye nkavuga ikibembe cyangwa igifurero byo bastile ahubwo bavuga Alvira avuga n'igikongomani mugabo kubera ki umuntu ufise akantu k'akanyarwanda feko tuvyikuramo amafu yuko mumenya yuko ivyo bintu biri osi mu bintu bituma umengo ariho ishari entre twebwe n'abanyarwanda umengo ari ibintu vy'inzigo umengo ari ibintu vy'umutima mubi kuko nta kuntu kumva umuntu avuze n'abanyarwanda osi tubajemo ugasanga umunyarwanda avuze ikirundi gato baciye bamwinjira mugabo abanyarwanda bo ntibabigira big deal ngatwere ufete abanyarwanda ntabwo babigira big deal ufete abarundi bavuga ati ngo kubera iki umunyarwanda ngo aje mu Burundi ngo atigari ashaka kumenya ikirundi wapi barakivuga nabonye baragerageza ngo Murundi wagiye hariya ngo ugasanga ugatanguye kwivugisha ngo mbese ese urumva ibintu nk'ivyo ariko nibaza yuko hari ukuntu basha sinzi ko murabibona ikinyarwanda kirafite utwaksa ukuntu birakogotana kirandura ku muntu kirakwanduraho man umunyarwanda kumenya ikirundi sinzi ko ivyo bintu murabibona nyene umengo ni nk'ikintu dizo nk'ikintu cya n'icyo kintu gikunda kwandura ni kala yandura cyane ni white yes dizo nka white umuduga wa white uwukishijana n'ivumbi ni pump direct sio kimwe na gris shwa kwishana n'ivumbi mugabo ikagira white ukishijana n'ivumbi irafata ikinyarwanda rero kimeze uko wishaye n'umuntu avuga ikinyarwanda même 1 heure ou 2 heures voilà kira kwataka facilement rero il faut comme ça mabitahura mikindi naco naho umuntu yavuga ikinyarwanda où est le problème ouais igifasa nitukivuga deja ngamaze kuvuga où est le problème ndiko ndavuga ikintu nk'iki ni igifaransa mvuze vuga ikinyarwanda naco ibi ntavyo muza kwitaho ariko ngana navuze ujya mu ntuzenye wowe uvuga plus Alvin yatanguye ariko ari semba umva abarundi ico kintu ifoko tugiheba yari baranyatase nawe nanuze abantu bishane barabatase umva man jero dura yo kuvuga ikirimi shaka sivyo kuko sa ururimi nugwi wanje nta rurimi nje nzagutira kuri wawe kugira ngo jewe shobora kurushira iwanje ngo mvuge si la langue est à moi reka ngiri kwanta tire la langue ja so ururimi arabantu bose bavuga ngo tire langue yo abantu bose gashaka kuvuga ngo tire langue bategeza ngo iruze tire langue ni gifaransa nuko gusa mwebwe bakutura abapeiza uca umva tire langue kubera wizi muri bijya bya tire langue tire langue ni tirer la langue tirer ça c'est tirer la langue uriko arabigisha igifaransa ça sikwabwira rero ururimi nugwi wanje j'ai le droit yo kuvuga ikirimi cyose nshaka
igishinwa twende, ikibembe twende, ikinyarwanda nshase usi ndashaka kukivuga ata muntu numwe amfashe. Murakoze. Niho tuganuka igihe kiganiro cyacu cy'uno munsi. Nela urafise icyo oya nta birenze. Nuko reka dusubire inyuma abantu apetite hari abantu bashashe bashobora kuza kora ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyitwa Magic Show. Ni ikiganiro tuba tuvuga amakuru agezweho. Ibintu biri update. Kisa soit update sauf politique gusa. Biri update ngamu Burundi. Sauf politique gusa. Ivyo ntibitunabijamwe deja. Donc ibintu byo mu entertainment. Yes. Nimba umukobwa yafashe nimba umukobwa yafashe umuhungu ku nguvu n'ibyo turabivuga. Cyangwa umuhungu abahungu ufata abakobwa nivyo biratarutse ivyo abakobwa sigafatana ku nguvu si ife gutwivuga. Babarira nawe nindara gufata ku nguvu. Abakobwa barafata ku nguvu gaje. Uzi yuko ngaba twebwe abahungu dushaka kwitwara mani arakobwa benshi kwitwarira bagafatwa mani bakanafungwa 25. We ari umukobwa arakufata ku nguvu. Kadohore. Oya we ari umukobwa arakufata ku nguvu. Uparafa? Eh? Usiya.